Burundi bwacu gahugu keza sagwa amahoro mu bawe abana bawe bose wavyaye dutekanirwe dutunganirwe. Ndabahaye mwiriwe mwese nongera ndabashimira kuba mwahisemwo kumviriza ikiganiro Imvo n'Imvano cyo kuri no wa gatandatu itariki 22 z'ukwa kabiri 2025. Mu kiganiro cy'uno munsi turaba turi kumwe n'umutumire ari we Minani Felicien azwi cyane ku izina rya Femi Dojaba. Femi ni umucuraranzi w'umurundi w'inararibonye akongera akanarangura ibikorwa byinshi mu gisata cy'ubugira neza. Aheruka gusohora igitabo yise Les Affres de l'exil au service de ma nation ari naco iyi Imvo n'Imvano iza kwibandako. Muri ico gitabo avuga ku buzima bwiwe kuva akiri umwana muto mu misozi ihanamiye Bujumbura aho benshi bita Bujumbura Rural, ashikaho aba icamamare mu muziki mu Burundi, ingene yakozwe ko n'ugwimo rwo mu Burundi eka mbere no mu karere, ivyatumye afata inzira y'ubuhungiro itamworoheye yamushikanye mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania no muri Norvege aho aba muri iki gihe. Femi azwi kandi cyane mu Burundi kubera ibikorwa vyiwe byo guteza imbere abarundi bo mu bwoko bw'abatwa, mu gihe muri rusange usanga barasigajwe inyuma no gukumigwa. Femi yaratugendeye muri studio za BBC i London, turayaga, araturirimbira, anatanga impanuro. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi maragishikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Femi Dojaba, banze ndaguhikaze muri BBC. Murakoze cyane umesha makuru Patrick Robert Misigaro. Femi, waheruka kuvugana na BBC araciye imyaka itari mike? Ego, naheruka muri studio za BBC hano i Londres mu mwaka wa 2006. Wari waraduhevye. Yasinabahevye. Murabona ko nubu naje kandi kandi waje unadutekereye akantu dufise igitabo ciwawe gishasha, gitabo wise Les Affres de l'exil au service de la nation, canke nkumbure mu kirundi twavyita gute ga Femi? Amagorwa y'ubuhungiro canke twavyita gute? Nivyo namagorwa yo mu buhungiro yabereye inyungu igihugu canje. Turaza kubigaruka. Kibazo ca mbere ndakubaza Femi, kubera iki wahisemo kwandika iki gitabo? Icambere novuga nuko mu vyago vyashikiye igihugu nanje naciyemo nk'abandi bose, haragezaho mvuga nti ibi bintu twagiye turacamwo ni vyiza ko tuvyandika kugira ngo n'abadukomokako baze bamenye ivyabaye, bamenye ivyo babandanya bakurikiza n'ivyo bashobora kuvuga ati ibi ntibikabe kandi. Rero jewe ahanini icanteye inyota yo kwandika ico gitabo n'urufu rw'umuvyeyi wanje yaje kundaba ndi mu buhungiro ahantu bita mu Buvira, hanyuma amaze gusubira inyuma mu Burundi. Uwo ni mama kuvyara? Mama mvyara amaze gusubira inyuma mu Burundi asanga papa wanje yaragwariye mu bitaro mu Kamenge kwa Johnson, acaja kumuraba. Hanyuma atashe yari kumwe n'abandi bana bo mu rugo, ahura n'abasirikare, muri bo harimwo abamwatsa ubuzima, baramurasa. Hanyuma bahejeje kumurasa bamuca n'umutwe. Aho rero hari hacindwi imwe avuye kundaba mu Buvira mu buhungira aho narindi. Jewe rero birambabaza cyane, muca muvyumva nk'umwana nari umuhererezi kuri mama yaje kundaba amakacafa urufu nk'ugwo. Ntiyumviriye kubera iki ndavye nka mama n'umuntu yakunda amahoro cyane, ntiyashaka kumva muhira tuvuga ibintu vy'amoko nk'abahutu abatutsi, ntiyabishaka na gatoyi kuvyumva. Ariko akacafa atacazira, kandi so wenyene yafuye mu gihugu, hariho n'abandi. Ndavuga ati ibi bintu bitegerezwa guhera. Ndavuga ati no nk'umuririmbyi nokora iki? Rero urwo rufu rwiwe rwantumye nandika indirimbo. Aho kwandika indirimbo y'ubugwanko kubera bari bahejeje kumwica nabi, ndavuga ati reka nandika indirimbo y'urukundo, indirimbo ishobora gufasha abarundi kugira ngo duhebane n'ivyo byo kwicana, twubake igihugu cacu, kuko abafa n'amoko yose kandi nta n'inyungu nabo babica bakuramo. Rero nca nandika indirimbo. Iyo ndirimbo nijya mwumva no munsi yabaye ururirimbo ndangabuhizi rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni indirimbo vy'ukuri irimwo amajambo
aho mvuga ati twifuza ko abarundi bose babaho neza mu vyabo no mu babo ata wanja wangura. Ico rero urwo rufu rwa mama niko rwatumye nandika iyo ndirimbo, nandika ico gitabo nako murantungi. CNDD-FDD inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi nyakuri mu gihugu kigengwa n'amategeko, abarundi bose bubahirizwe bishire kandi bizane mu gihugu c'amavukiro, batunge batunganirwe tuzabona mu babo atawanja canke wangura. CNDD-FDD rondera neza ya bose, nikumira igomba ubutungane, ugusabikanya muri byose, umutekano kuri bose, kugira bene Burundi boye kwama bicwa kandi ataco bazira bangazwa nk'ibikoko, abarundi turavyanse. CNDD-FDD rondera intwaro isubiza ijambo abanyagihugu, hakaboneka indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri, zemera ubutegetsi buciye mu matora, abarundi bakarongorwa nabo bitoreye atagikenye n'agahotoro. CNDD-FDD ni wewe twizigiye, usubiza iteka abarundi, urwanya ikinyoma n'akarenganyo, akaganye bene guhemuka, ntiyagitwa sigaranywe n'incungu za demokarasi, bagasore na ndadaye bivuza abarundi bose, muze twese turigendere. CNDD-FDD mizero y'abarundi, nta n'umwe atogushima, imigambi yawe ibereye Uburundi, abarundi sizi tukuri inyuma, nikomere mu bawe urukiza rw'abarundi, tuguhaye urabikwiye imigambi yawe myiza. CNDD-FDD. Burundi bwacu gahugu keza, sagwa amahoro mu bawe, abana bawe bose wavyaye, dutekanirwe dutunganirwe, gahugu kacu umutima wa Afrika, abansi bawe bakanibona, waratemvye ntiwatembagaye,
iyakuremye irakubona. Gahugu kacu kiteka mporekira intambara, abasa bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere. Gahugu kacu kiteka mporekira intambara, abana bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere. Hii ni FBTV iri ku kivi c'Uburundi. FBTV, FBTV, FBTV.